ya hall bamaze kumpa sinemere hall yo gusomana kubera iki ya misanzwe umuntu wese afite imyemerere kuri we Yeah. kandi ibi bintu sishatse kuvuga ku basanzwe babikora gusomana kuri jewe imyemerere yanje ntinyemerera gukina ndiko ndasomana n'umuntu Yeah. ariko kumugwa mu nda n'ibintu bisanzwe ego urakoze cyane okay turabaramukije abakunzi bacu muraho meze neza as usual rero twabazaniye umushitsi imbere yacu muramubona asa neza kabisa nibaza ko atari bake mu muzi sinavuga nagomba ndamusaba yivuge sinzi ko ari umusore sinzi ko ari umugabo reka twibwire ego bisanzwe nitwa Malik David ayo n'amazina abavyeyi banyise ariko amazina abavyeyi ba filme banyita n'amazina batandukanye ariko hari filme ndiko ndakora yitwa Akamuna umuvyeyi yanyise Parfait ego yeah. Urakoze cyane Parfait canke David niyo mazina yiwe umwese acamwita iyo ashaka mwumvise ko mu kwivuga hari ikintu ca filme yacishijemwo rero tuganire n'umukinyi wa filme kandi bazi ko atari bake muzi kandi munamukunda alors twagomba tugire tukubaze David ni gute wisanze muri ibintu byo gukina amafilme bon murakoze cyane ibintu byo gukina amafilme navyisanzemwo bavuga ko ari Imana yampamagaye ni umuhamagaro w'Imana kuko ndibuka nabitanguye guhera 2002 aho twakinana ba estime benshi batandukanye banashima rero gutyo ngenda ndakura ndavyisangamo gushika kuri uno mwanya nkaba nkibirimo ariko tugiye neza urugendo rwawe rubriefing mu kanya gato ego bon bwa mbere vyaragoranye narakoze ariko amafilme twatangura gukora bwa mbere sinayabona gushika yaho ndabibandanyamwo ntazi ingene nkina ntibona gushika muri 2017 niho nakora filme yanje ya mbere nise Urugo n'ikiyago n'agafilme kakunzwe cyane kamara iminota 15 ya mu nyuma ndabiheba kuko nabona umengo nta nyungu biriko biranzanira ndinvestisa mugabo nta mafaranga agaruka maze kubiheba ndagenda ndakora mu buzima busanzwe ariko kwa kundi nyene bijya impano warayitayeyo ntiguta irakurondera uko biri kose impano yarandondeye irambiramwo biranka neza ko nigumya sanga ka kazi nagahagaritse nisanga mu kazi ka filme ndundi rero ndakorana na Fresh TV nakoye na Fresh TV turakora na filme abantu barayakiye ariko si cyane ariko barayikunze tu gutyo gushikaho nisanga kwa Kamikazi turakora na filme umufasha rero mukuru wanje Sabasi nanye twari dusanzwe dukorana yarampamagara amahoro nyene mu mafilme yiwe mu nyuma arantera iteka arambwira ati jewe vraiment ndabona ko noguha ukaba umu acteur principal muri GN rero niko kuca kwa Kamikazi no ngaha kwa Sabasi niho novuga yuko ariho hantu hambere hamfashe cyane gose hamfashije ku buryo nisanga ya filme bya bindi nahora nibaza ko bidakunda nari nataye bikunda ego ubu rero nkaba mbeshejweho na filme cyane gose gusomba. Merci beaucoup nagomba kubaza David avant ko winjira mu by'amafilme cyane gose nibaza ko hari umuntu asanzwe abikunda est-ce que hari umuntu hano mu Burundi wafata nka model muri ibi bijanye na filme misanzwe ni bose kuko nkuko nkunda kubivuga nta mukuru abura mukuru we nta mwami abura umwami kuri we barahari ni bose kuko nagenda ndakurikirana ndaba aho bageze nanje nkibona mengo ndakwiye kubibamwo kandi ya novuga yuko ari bose ariko mukuru ni Sabasi. Good. Urakoze cyane King Sabasi. Alors nagomba kubaza niye role ya mbere wakinye muri filme ya mbere wakinye niye role ya mbere wakinye yakiriwe gute cyo gihe role ya mbere nakinye nakinye ndi umwana ni kera niyo filme ntigeze mbona ntazi no gushika kwino saha hiye ego wakinye umwana nakinye ndi umwana ico gena niga 5e primaire
watanguye gukina wiga 5e primaire? Ego. Jesus Christ. En fait nabitanguye niga mu wa gatatu primaire. Ariko twagiye gusohora filme niga 5e primaire ariko twigeze tuyibona twebwe. Ego. Voilà, alors nagomba kubaza donc urumva n'ibintu watanguye ukiri umwana kubera iki wahisemo gukina filme? Nababwiye kuva nkitangura n'umuhamagaro ni Imana yampaye mwiyo ngabire. Rero ingabire hari ikintu bita ibintu bigwanira mu muntu. Burya impano ingabire irashobora kukubuza amahoro ukisanga wayibayemo. Ego. Abakuzi muri filme uri kurakina no mwanya ntaho tutarazinjamo neza cyane by'ukuri uri umukinyi mwiza kandi ndabizi ko abantu benshi bagukunda. Murakoze cyane. Nirihe banga kugira ngo umuntu abe umukinyi mwiza? Ibanga no kubaha, kumviriza na cyane cyane no gusenga. Icambere no gusenga wanashima hama umuntu akubaha abamukuriye akemera gukosorwa akicisha bugufi. Ego. Hari ingorane wigeze gucamwo canke ikibazo wigeze kugira kubera filme? Ego urakoze cyane cyenda vyibuka. Misanzwe ibintu bya filme mu Burundi wacu ntibabifata nk'abavyeyi canke umuryango, ntibabifata nk'akazi, babifata nko kuja kwinezereza. Rero iyo umuntu abigiyemwo bamubona mu yindi shusho, babona yuko agiye kuyayata. Rero muri famille wanje ntibabitahura gushika aho bambona nk'umusazi niko novuga ko uramutse wumva umuntu ashobora guhagarika akazi kubera filme umengo ni ibintu bitumvikana. Ariko urumva nahagaritse akazi ngiye mu kandi kazi. Ego. Ariko mu nyuma nagenza ndabona feedback nziza, abavyeyi inshuti n'abagenzi barandondeye baranshimira kuko bisanze bwa bufasha narondera ahandi ndaburonka muri filme wanashima bunarenze. Ego. Akantu ugeze kuvuga uti jewe vraiment nivyo nakiri bwa mbere nageze kugomba kubivamwo acika intege ati mbe harageze n'igenda bihagarika. Iyo kuhaje wayikuyeho yo guhagarika ibintu umunyu mukagaruka wa muhamagaro wavuganye n'ivyo bira mu muntu mugabe iyo kuhaje wayikuye yo kudacika intege burundu uvuga uti ndabihamvye burundu ndahe? Murakoze cyane. Apart yo gukina filme sanzwe ndi n'umwanditsi w'amafilme. Rero hari ibintu ubona ukumva umengo reka ndabivuge. En fait abarundi iyo uri kuraraba ikintu hari ama commentaire amwe amugenda uragira ku kintu kati kubera iki batakoze kuri kijya kintu ukumva umengo hari ikintu kibuze nawe wogenda gukora kugira ucuzuze kijya kintu. Rero narakunda gukurikirana amafilme y'abarundi amwe nkumva umengo hari ikintu bavuze nanje noba nshoboye noza kukuzuriza. Ego. Hama inyuma yaho ndafise abakuze banje babiri nibo bantu ba mbere bambaye hafi cyane kuva wanashima famille itavyemera baguma bampimiriza ambwira ati vyoba vyiza ugarutse muri filme genda ukore kuva na kera ukiri umwana vyari ibintu vy'iwawe. Ndibuka niga mu wa mbere primaire hari ibintu twebwe twakinera bita mashanje. Nivyo wasanga ndi acteur principal ndi papa nginde ivyo wasanga ndiko ndavyorganiza ugasanga hariho abakuru bansumba mugabo bakabihereza jewe. Rero nibo bambaye hafi bambwira ati rahugaruke uriko uratakaza akanovera kawe ngo. Urakoze cyane. Nagomba twinjiye muri filme nyezina uriko urakina muri kino gihe kandi kirakundwa cyane yitwa Akamuna. Iyo filme uriko ukina hore imeze gute? Filme ndiko ndakina Akamuna ndiko nkina hore ndi umupapa afise umugore agoye cyane gose. Ego. Niki cyaho kishimishije muri iyo hall uriko urakina kino gihe? Icanshimishije ndimo ni hall ukunda, ni hall wiyumvamo kubera? Ego ni hall niyumvamwo kuko no mu buzima busanzwe jewe kujya mu mbona mu Kamuna nikomeze. Ndi umuntu bigoye ko
mpfa kuvuga ikintu, ndi umuntu ushavura gake, ndi umuntu nivugira amajambo make, kumbure none namwe muranzi none. Rero byarangoye kuko bampaye ubuzima bw'iwanje, urumva ko kubwakitinga muri filime ni ikintu ca mbere kica kinyorohera. Yego. Umuntu azi filime Akamuna aravye, ni filime uba utekanye gose, eske nta gukavya kurimwo, mu buzima busanzwe utekanye kurya nyene canke hariho akantu ko muri sinema nyene? Bon, jewe mu buzima busanzwe nivyo ndatekereje. Wanashima ni kurya nyene kuko ariko hariho akantu ko mu director, simvuge ngo hariho akantu ko mu director aba ariko aradukoresha, ariko kenshi ni komeze kuko jewe sinkunda niyo habaye nk'ikibazo kuri jewe canke umuntu amera nk'undenganya ashwanira, je biragoye ko ndamwishurira aho nyene. Biragoye, hari igihe ndamwihoza canke nkamwishura ijambo rimwe canke abiri nkaca bimbwira. David, ni iyihe role bamaze kuguha ntiwayemera canke ni iyihe role boguha ntukine? Role bamaze kumpa sinemere, role yo gusomana. Kubera iki? Misanzwe umuntu wese afise imyemerere kuri we, kandi ibi bintu sishatse kuvuga ku basanzwe babikora gusomana. Kuri jewe imyemerere yanje ntinyemerera gukina ndiko ndasomana n'umuntu, ariko kumugwa mu nda n'ibintu bisanzwe. Ego. Urakoze cane. Twegereza ku musozo, filime Akamuna ubona iriko yakirwa gute? Wewe kuva utanguye gukina irya role imaze kukumarira iki, imaze gushika nahe? Murakoze cane. Filime Akamuna iriko irakirwa neza cane gose. N'ikimenyamenya sindovuga ngo ndiko ndashikuza, n'ikimenyamenya jewe naronse abafana benshi kubera Akamuna. Aho ngiye hose ndakunda guhura n'abantu ugasanga bariko barayaga mu bwongoshwa banyerekana iki, nanje ingene meze ndi umuntu asabana n'abantu, ndabegera nkabaramutsa, nkababaza muriko mutwenga iki, ko mbona umengo muriko muramvuga, nkagira ubwoba. Hariho izina umuntu ashobora kugira nawe nyene ubwiwe rikamutera ubwoba. Kuri izina filime Akamuna iriko irampa, haragira igihe nanje rintera ubwoba kuko usanga abantu bose banzi, numva iriko irakirwa neza cane gose. Bose uza wumva ngo turakuzi ngo mu Kamuna, ngo umugabo ngo wa Kamuna. Yego, urumva ni sawa cane. Ukagure cane iyo pression kuri abo bantu b'abasitari bamenyerewe, urabona ko harenganye hose, abantu bahagaze bamuravye bagize iki tusa, wewe vyari bishasha iyi role yo mu Kamuna, ibiguhaye nka bishasha? Nimba vyari bishasha, iyi pression uyikuyakira gute, kwijera gute? Hari abakwandikira ku ma réseaux sociaux utarufise n'amanimero yabo, hari abo muhura bagahagarara ati yambu, iyo pression iri kwijera gute? Bisanzwe n'ibintu usanga bigoye kandi cane. Je nanje ubwanje biranteye ubwoba kuko uramutse ubona abantu bose bavuga wewe iki kuri Facebook wajako ukabona nk'abantu bagusavye ubugenzi ni benshi. Jewe nta mutima mubi mfise, umuntu asavye ubugenzi ndabutora, hama kenshi usanga banyandikiye bose bambwira ngo Akamuna. Urumva mwibarabara, kuri Facebook, kuri WhatsApp, n'abantu twaheruka kuvugana kuva kera za 2011 2012 ugasanga bariko barantelefona banyandikira bampa amacourage. Bisanzwe hari igihe bintera ubwoba. Ubwoba bwa mbere vyanteye reka ndabivuga. Bivuga ni sawa. Ubwa mbere nahora ndi umuntu akunda kugenda n'amaguru cane, canke agafata akabisi. Rero harageze igihe nyene ngira ubwoba, ndavuga none ubwo sinoba. Hari ibintu umuntu asanga nawe nyene ubwiwe yiyumvira atari nko kwishima, ahubwo ari nko kugira nyene ari ubwoba yagize bivanye n'ikintu yabona. Harageze igihe nyumvira ati nzobwira CEO Sabasi afuma ngwira akamodoka nakagure Rafapasi, ahubwo reka ngire ko ndanayimusaba nakagure mutama kabisa. Ego, Rafapasi yarantse muri groupe avuga ngo iyi modoka ndayihe Ivete canke ndayihe ngo Parfait, benshi ngo yihe ngo Parfait, abandi ngo yihe Ivete. Arakwiye kuraba ivyo yokora n'ukuri. Nabahe wese. Ego, urakoze cane. Nagomba rero twegereye ku musozo. Umuntu aravye iyi filime ingene ikakundwa n'abantu, nka wewe uyirimwo ikina kandi uri acteur principal, ni filime inyigisho yayo itumbereye ku mugwi w'abantu
mugwi kanaka canke yigisha muri rusange abayiraba bosigarana ikiga Parfait? Murakoze cyane. Reka mvuge yuko iyi filime Akamuna ni ishure. Nukuri ni ishure kuko umwanditsi CEO wacu Sabasi ni umuntu aciye ubwenge cyane. Nukuri akorana n'Imana niko novuga. Imana niyimuha burya bwenge. Nukuri sinovuga yuko ifise abantu igitigiri c'abantu bamwe bonyene yigisha. Bisanzwe yigisha muri rusange. Nawe ndibaza urayikurikirana. Ntibari kumbaza utayikurikirana. Irigisha ku ngo n'imiryango, irigisha ku bisanzwe ni hose. Novuga yuko ari igihugu kiri mu kindi gihugu. Murakoze cyane. Nagomba turangize abantu bariko baragukurikirana, abantu bagukunda muri ino misi, nihe message bafitiye? Ngomba ndababwire ko ndabakunda. Kandi ikindi naco ndabemerera neza yuko ntazosubira kwiyumvira yuko nohagarika filime kabisa. Kumbure hariho abagize ubwoba bati none uyu muhungu ashobora kuzobiheba nkuko yari yabihevye mu myaka ya kera. Habe namba ubumeze neza ndemye kandi intege zanyu nizo zituma nanje ngira intege. Novuga yuko muri mu nkingi zinkomeza kugira nshobore kuguma nemye. Nzobandanya. Urakoze cyane Parfait. Twakwifurije amahirwe na filime muriko murakina, twifurije gutera imbere. Sinzi ko hari akajambo ka nyuma canke ikintu tutakubajije uvuga uti message rero itanga canke akabazo utambajije k'amatsiko? Akabazo nobabaza nuko mutantumye ku mugore wanje Kamuna. Kabisa. Arambangamiye cyane. Arambangamiye cyane. Urabona yuko hariho ibindi bintu byabaye maze iminsi ntavuga mu rugo. Episode iheruka yoyo no gukara yarakaze gushika yaho ashaka gusoma ibintu biri muri telefone yanje. Biya bintu byateye ubwoba. None namwe ntaco mwompuma ku mugore wanje Kamuna. Yego vraiment nukuri Kamuna nuko akubangamiye none tugutumiga akubangamiye atakumvirira. Mbega none mugahereza ko nyene ko twumva ufitiye umwikomo Kamuna gusa. Mbega mawe yajyaho n'amakosa afise? Novuga yuko umuvyeyi amara umuvyeyi. Nivyo ndamushavuriye kuko yaratumye mfata inzira itariyo. Ariko uko biri kose ndacafise ukwizera kuko hari igihe ufata inzira wibaza ngo siyo ugasanga niyo. Ugasanga kumbura Imana yagukijije byinshi wari guhura muri iya nzira yo wabonye umengo niyo. Utanguye ubabara mu nzira ubona yuko umengo siyo. Munyu mugasanga niyo. Rero ntawe ubizi, umuntu abizi n'umwanditsi. Ashobora kuba yaradukoreye akantu ugasanga bizogenda neza hari imbere. Cyangwa usange tuzovane rega kumbure ntawamenya. Numva yuko nanjye notanga impanuro na cyane cyane ku bantu bameze nkanje mu buzima busanzwe ko ubu n'ubuzima bwa filime. Ariko no mu buzima busanzwe hariho ababibayemwo. Yego. Reka ntanga impanuro ku mice ibiri. Icambere kimwe no gusenga. No gusenga imbere ya byose ntuhitigwemwo n'umuntu. Kumbure ubaze umutima nama wawe, ubaze n'Imana yawe kugira ishobore kuguhitiramo. Ko jewe urabona yuko nahitiwemwo na mama. Aba ni ku bantu batarahitigwamwo. Rero ku bantu basanzwe babibayemwo nagomba ndabaremeshe. Imana yo nyene niyo icira inzira umuntu na cyane cyane niyibona iyo umuntu ashaka kuja. Ariko ni ryari ni mu gihe wegereye ya Mana yawe ukayisenga ukayisaba yuko gucira inzira murajya amafuti nyene ubona yuko ari amafuti wakoze kumbure uhabona inzira. Rero benshi bashobora kuba biyumvira ati jewe umugore nzomwirukana nzomuta, ariko siyo solution. Waramaze kubaka ubizi gute ushobora kumuta ugasanga ugiye kubakana n'uwundi biranse. Niba koko byarakunze mugahuza amaraso ahubwo ni mubane usenga Imana unamusengere na cyane cyane azokizwa azokira. Reka ngire ko mvuga aka kantu nta ngwara nimwe ibaho Imana idakiza. Niyo ni ingwara ishobora kuba iri mu mwana w'umuntu ariko Imana yo nyene nikiza izo ngwara zose. Ni nayo mpamvu tugiye muri Bibiliya uribuka kuri ba Sawuli nta muntu yarazi ko bokijijwe bande, ariko Imana yarabacishije bugufi barakizwa. Rero nta
kure habaho Imana kuri umuntu. itokura umuntu. Rero wumva amahoro wewe uri muri izo ngorane, si n'ingorane zifate nk'inyishu kuko bavuga ngo indya y'umukristo ni ikigeragezo. Niba koko indya y'umukristo ari ikigeragezo, wewe uriko uranka gufungura, fungura kugira ushobore kuzoshikira ibintu vyiza. Kandi ikindi naco tumenye neza, iyi si n'ishure, n'ishure ritwigisha kuzoja kuba ahantu heza. Turiko twitegura kuzoja kuba mw'ijuru, hariho ahantu Imana yaduteguriye. None ishure ryawe uriko uricamwo gute? Uriko witegura gute kugira uzobeho neza hariya? Bibiliya itubwira yuko tuzokwambikwa ibitsibo. None ni twese? Ni twese? Si twese. Hariho abazokwambikwa ibitsibo, hariho abazoba bakuru b'abandi. Niba koko wumva yuko ubukuru buryoshe, wewe ntiwipfuza kuzoba mukuru mw'ijuru. Rero fata ikigeragezo cawe, ucambare, ugisengere, ahubwo kikubera inzira yo kuzoshika mw'ijuru kugira uzobeho neza. Murakoze. Thank you.